Yesu ni wewe nizigira kuko we wankunze ntari mbikwiye undutira byose mukunzi wanje ndaguhimbaza Yesu umbera byose nishimira wewe Yesu gakiza kanje nkomezi zanje. Gwagwan selector number 1 Rinox TV benge bangena pesa mbuto kwa tamu njagara kubaretse nange bitatu Joel abari kwa kundi nyene niko biba bimeze muri Rinox TV tuba dufise umunezero mbere n'abatumire tuba twabazaniye ariko muramubona araberewe cyane abavyeyi bamwiswe Nduwimana David reka n'umuziki ari wo mpimbazamana bose bamuzi kuri David yakoze ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye murazizi zakoze ku mitima y'abantu bagiye batandukanye reka kwisi yose bamwe bakibaza ati David ko tumuzi aririmba muri we bimeze gute David umeze neza amahoro cyane yato n'umunezero udasanzwe kuko korakurikirana ikiganiro kubonana nawe kubona waduteye iteka muri Nox TV ukaza kugira tumenye byinshi bigiye bitandukanye mbere n'abakunzi bawe reka mbere n'abantu bose muri rusangi bashobore kumenya ati David barabona nyene ko pressure ziguma ari pressure bamwe ati David urashaka kuramutsa abakunzi muri rusangi abantu bose bakora dukurikirana mwese muko dukurikirana abarundi ikintu twakoze twumva abaturongo abarundi kazi inshuti z'u Burundi amahoro nanjye ndavuze amahoro y'Imana abane natwe twese ego David mu Burundi ukunda kuhaba gake ariko iyo bishitse ukaza mu Burundi ikintu wama wishimira cyane ukihashikana nk'iki n'abantu abantu icyo kintu cyo kwishimira umuryango inshuti n'abagenzi yana no kwishimira ibyo dufise nk'ubutunzi hari ibifungwa byiza dufise hari ibihe byiza tugira mu nzu y'Imana turi dukoranye hari ubuntu abarundi dusanzwe dufise no gukundana no kubana no gusangira biki canke byinshi dufise so cyo ikintu nibaza ko ikimpimba cyangwa kiryoshe cyane gihe umuntu aje mu Burundi. David bakunze ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ni indirimbo tuvuga ubutumwa mwizo ndirimbo bufasha abantu muri rusange imbere y'abo bantu gacusanga banahindutse baje no kuri Kristo bivaye n'amajambo abari mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. David dusubira inyuma gatoyi ni imyaka myinshi uri mu muziki ufasha abantu mu mitima yabo ikintu yishimira David mu ndirimbo zose yagiye araririmba aha abakunzi we reka n'abandi bantu muri rusange ni nk'ikiye David icyo yishimira kurusha ibindi byose ni intahe wumva abantu bakubwira indirimbo yaramfashije nk'ubu aho narindi ari mfise umugenzi wanje yagize mariage twamenyanye kubera indirimbo nakoze kera yitwa Yesu ni wowe nizigira yandibiye ngo ni indirimbo yamufashije mu gihe yari muri depression ubuzima bwe akiri umusore yarageze ahantu yumva umengo ashaka kwiheba ashaka kwiyahura ico gihe sinza tuzinanye acazambwira ndagiye kukubona hama nshaka ndakubwiye ko indirimbo yawe Yesu niwe nizigira yaramfashije hafi imyaka ishika kuri 5 ubuzima bwe n'indirimbo yumviriza mu gatondo saa 6 no ku mugoroba yari arizo njaziwe umusagira mariage rero cyambye ndashaka uzoze kuririmba muri mariage yanje so ni kuvuga intahe nkizo ikintu
kiremesha umutima kandi gitera intege tugaca dushima Imana ko Imana ikora n'izindi ntahe nyinshi. Hari uwundi yambwiye indirimbo yitwa Yesu uri nyishu, byari mu bihe yabuze mama wiwe, ibihe bigoye by'ubuzima, ariko indirimbo yamubereye ikintu kiza kumwibutsa ko Yesu ari nyinshi mu bihe byose by'ubuzima bwacu. Yego. Ku ndirimbo zawe ni nyinshi, tugiye mu ma eglise agiye atandukanye ni indirimbo usanga bakunda kuzirimba cyane. Kuri David reka twihe igicapo kw'abo bantu baziririmba cyane mu ma eglise. Nakabanga kahe David muba marakoresheje kugira indirimbo zanyu n'ubu zibe zikiririmbwa mu ma eglise agiye atandukanye? Ntibishobora kubuza abantu kuziririmba kuko igihe cyose abantu bazaniye Yesu. Ntakuja kwa Paulo avuga ngo munyigane nkuko nanjye niganye Kristo. Umva kuvuga abantu iyo utari kubizanira kuri wewe ubarungika kuri Yesu, nta kabuza. Ikindi naco nibaza novuga ko ari nk'ibintu bidushoboza ni urukundo dufitanye na Yesu, ni sincerité y'umutima. Umva ukaba mu bihe byo kumva umengo sinshaka kuvuga ikintu numvise abandi ariko bavuga, kandi ukamenya n'impamvu uri gukora icyo urakora. Kumva kubera iki nshaka kwandika indirimbo, ni iki nshaka ko kiba, hama ni iki Imana ikivugana nanjye muri uwo mwanya, ni biki biriko birakugwa mu buzima bwanjye, ukaririmba ubuzima bwawe utari mu buntu gufata utujambo tumwe n'utundi. Ikindi nacyo ni kwibaza ku bantu ugira usave abantu ndiko ndazana ibi bintu, urukundo bakunda, amasengesho basengera. Ikindi nacyo ni ingene ububaha, ingene bakonsidera. Icyo ni ikintu nibaza kuko ibyi ntavugana n'ibyo nari ibintu abantu bumva biri muri wewe, urukundo usohora utanga niko urukundo wakira. David, imyaka myinshi uri mu mahanga, ariko hariho n'imyaka washoboye kuba ngaha uraririmba cyane, turabigaruka ko mu kanya. Ariko ugiye mu mahanga ni indirimbo nyinshi wakoreye mu mahanga, reka n'ama evenement menshi agiye atandukanye, benshi barayakurikiranye. Tuze ku ndirimbo gato yitwa Umuco, titre twarashobora kubonamo umuzungu ashobora kuririmba ikirundi neza. Tuze hajya ko ni benshi bibajije ati David yoba yabigenjeje gute, byarakoroheye kugira ujye muntu kugira ashobore kuririmba nka kujya byaranyoroheye cyane kubera nkishika mu mahanga. Iki ni ikintu maze iminsi ndi kumbwira abantu canke nzoguma mvuga imyaka yose. Ahantu hose ugenda werekana abantu kububaha, cyane cyane kubahiriza umuco wabo, kubakira nabo bakakwakira. Ibyo biri mu bintu bituma ikintu cyose wubaha na wewe bacakirana urukundo, kuko barabonye na wewe ivyo baguhaye cyangwa bakuzaniye warabyakiriye. Urumva, so kubahirizanya mu mico itandukanye cyangwa gukunda nami kirenze byose hari Kristo yaduhuje. Ibyo turiko dukora byose tubikora ku bwa Kristo. Hama hagaca haza n'ikintu cyitwa ingabire cyangwa talent umuntu afise. Ibyo navyo itana ni nkuko tuvuga impano umuntu afise. Byose biri mu bintu bibikora. Urumva rero korana n'ujya muzungukazi muri irya ndirimbo byaroroshe cyane, kubera hari guhura, ari guhuza, hari gukorera umwami umwe. Ikindi nacyo hari ibyo bansabye nabyo gukora mu kirimi kitari cyanje cyitwa Icongereza. Narabigerageje kubikora neza, so nanjye kubabwira bamfashe iki wanje biba vyoroshe cyane kuko harimo ubusabana, harimo gufashanya, kandi no kuririmba ni ibintu byamufashe iminota idashika na 30 gufatanya amajambo. Byabaye ibintu vyoroshe cyane. Benshi nibaza, hariho benshi bashobora kubaza ibibazo bigiye bitandukanye, amakomantere menshi kwa duhora tuyabona. Ariko tuze gatoye David wakahise mu ndirimbo Mpimbazamana ha mu Burundi no hanze, tubifatanye. David agiye hanze, ikintu yoba yarungutse agiye hanze kuruta ngaha mu Burundi twari nk'ikihe? Ni byinshi, ni byinshi, ariko kimwe cyankoze ko
nibaza ko cyahinduye ubuzima bwanjye kurusha uko nabyibaza, ko ari igihe umuntu aba yibaza uko ameze ariko yanashika akabona ibindi bintu bishasha ategereza kwigana ikintu kijyanye no kubahana, kubaha ikiremwa muntu, kubaha umuntu. Icyo ni ikintu cyankoze ko cyane kurusha bashima no kuririmba n'ibindi byose. Ingene umuntu akubahiriza, umuntu agufata nk'umuntu, atagusuzugura ngo kubera kurusha amafaranga, kubera kurusha icubahiro canke kubera ari icari wowe utari, ariko agerageza kukwereka ko na wewe ari ikibanza ufise urumva muri societe. Kandi umuntu n'imbere yuko akubwira nabi abanza kwishyira mu kibanza cawe, kubona ingene biza kukubabaza, hama agacamenya ingene yumva yirodresa canke ingene akwaproachinga canke akwegera mu kukubaza ibibazo. So ico ni ikintu nasanze gikomeye gose aho mu karere jewe mbamo. Ikindi ni ingene abantu bafite umutima w'urukundo no gufashanya. Ugasanga umuntu ashobora kutagufasha amafaranga ariko akakubwira ibi ntabyo mfise, ariko ndashaka ndakubwire ko nkunze ibyo uriko urakora kandi ndagusengera. Kandi si amajambo babakiza bavuga ngo ndagusengera ama ntibabikore, ndagusengera. N'ikindi gihe abantu muhura nabo agafata n'umwanya bashima, n'umwanya muto washima no mu gisagara akakubwira twashobora guhagarara gato mushaka kumpa iminota 5, akagufata amaboko akagusengera cyangwa ashima Imana ku bwawe n'ivyo urakora. So hari ibintu nk'ivyo tuntu duto nk'utwo tugenda duhindura ubuzima bw'umuntu. Nibaza ko ivyo ni ibintu nize cyane muri Australie kurushaho, kandi ndashima Imana ku by'ivyo, ku buryo ni ikintu numva umengo nanje nzokorera abantu bose Imana izoshira mu nzira yanje, abo nzi nabo ntazi. David, mu mahanga muri Australie iyo yarari turabonye indirimbo benshi baratangaye abarundi ati no ntibishoboka. Yime national tuvuga yuko abantu benshi baravuze ati iki kintu yaciyumviriye gute. Nashaka dusangize gato yo kubona ko rakurikira ikiganiro ijya inspiration yo kugira ijya ntuzeya yaje gute. Ijya inspiration zabo harabaye jense nkunda umuziki ndawukunda cyane. Ikindi ndakunda kwandika indirimbo, ndabikunda, ndi passionné ni ibintu mbashaka. Rero nagize amahirwe yo kunavyiga. Rero ngiye kuvyiga ari ubumenyi canke ubutahura kundi ni ibintu bijyanye no kuririmba, ari ibintu je nkunda kuririmba bijyanye na opera des fois. Ndabikora rimwe hariya iyo habaye akaryo ko kubikora mu makoncert cyangwa mu makonference cyangwa mu kintu cyacu cyose kibaye. Rero kwiga ndirimbo nayo ni indirimbo iri classique, umva ingene ivugije, ingene ikoze, amajambo yayo ifite amajambo akomeye gose. Kandi so je natanguye gukunda muziki yayo, mbwira abantu ko nkunda muziki yayo. So abantu benshi baranatangaye kubona ingene bambaza kubera iki ubikunda, kuko natangiye kubideshifra no gushaka kumenya, apa kumenya kubivuza ariko kumenya umuntu yakompoje indirimbo, inspiration yavuye n'ingene byagenze, ndiko mvuga ibintu nk'ivyo. Rero ari umuntu utako tubiganira arabyumva, araba intéressé n'ivyo. Rero niyo byatanguriye. Rero amakuru aragenda, amakubiririmba naho ntibyabaye ntibiba ari ibintu vyoroshe ngo kubera byose ndavuze ko byagenze gutya, ariko iba nka competition niko novuga. Kubera bagusaba kwifata ka video ugacurungika, hari n'abandi bafata nk'abaririmbyi 10 ba mbere mu gihugu, urumva bakaraba ninde, kuko hajya ahantu haba hakomeye gose. Niba ibari platform irabwa n'abantu ujya mwanya nyene abantu bashika 1,50,000 bari on quiz bariko baraba, kuko ajya amamatch akomeye cyane muri ibyo bihugu, urumva. So mfasha ka video urumva ndakarungika, bucumva ko nafashe twinshi nyene turimba nawe cyangwa ushoye kuraba kukora niba ibintu cyuhitamo kamu kavuga bana nimba bikunda birakunda. Ndakarungitse après umunsi sambya ko je nabaye sélectionné kuva umunsi. Rero
ibikurikira ni histoire. ahubwo duhagarara aho nyene wumvise ko waye selection ikintu ca mbere caje mu mutima wawe ni nk'ikihe umunsi umaze kumenya yuko urose iyo message yuko ugize? Ni ibintu byangoye kwakira kuko sinigeze ndavyumvira washima njana muri yose mu mutwe wanje ntivyigeze binabaho. Ari ibintu turaba cyane cyane nk'abantu tuba muri bihugu byacu biba ivyo abandi bavuga ko ari ibihugu bikenye ku isi canke biba bimeze uko bimeze bidateye imbere cyane n'ibindi biba bigoye kwiyumvira ibintu binini cyane ko tuba tuzi ko ntibishoboka, ariko kwibaza ko twe bidashoboka ntibishoboka ko ku Mana bidashoboka. Ariko nk'abantu nuko tumeze, ariko byaramfashe umwanya kugira ngo ndavyakira kandi nagenda byakira umunsi ku munsi. Harageze n'igihe nshika kuri stade umunsi wa nyuma nyene biba sinigeze ndabiriyariza, nagiye kubiriyariza byanaheze hagiye uriko wiraba kandi bisubiramo ubonye amamedia, kuko amamedia hafi yose yo muri Australie n'amateleviziyo ni ikintu cyabaye kinini. Amateleviziyo mu Bwongereza, amateleviziyo muri South Africa, muri Amerika, mu Faransa, hari ibiganiro twagiye tugirana online kubera iyo video yabaye. So byabaye ibintu byahinduye ubuzima bwanje complètement. Kuri David hari ikirere tuvuga yuko ico kirere cyabaye ni kirere gitangaje n'umuntu yo kwishimira ku isi yose. David baramumenye kubera ico kirere. David ubu ari ngaha mu Burundi mu gihugu c'amavukiro. Dusubire inyuma gatoyi, bagenzawe basanzwe bahimbaza Apollinaire na Dudu, ariko tuze kuri Apollinaire gatoyi. Benshi baravuga yuko David mu guhibongoza niko bakunda kubyitwa mu kuririmba harimo akantu kisano na Apollinaire. Kuri wewe nka Apollinaire ni iki kuri wewe? Apollinaire ni umuvyeyi wanje. Apollinaire yarandeze pa mu by'umuziki gusa no mu buzima busanzwe. Twarabanye imyaka itari mike myinshi cyane. Rero ni grand frère, ni mentor, ni teacher. Umva ivyo bintu kandi ndamwubahira kandi ndamubwira arabizi. Turaganira kenshi arabizi kandi kuri jewe mba ndabyishimiye kandi ndamubwira Apollinaire n'umugisha Imana yaduhaye mu Burundi ko abantu bafise umutima nk'uwafise ni bake n'umuntu atigera yiyumvira ku vyiwe gusa ariko yiyumvira ku by'abandi, kuko kandi nta complexe agira, umva arakundana. Nibaza ko kuri jewe I have so much respect n'urukundo rwinshi, kandi ndazi ko Imana izoshoboza nanje kumusubiza mu nkoko. Tariwe ni mu bana biwe. Hariho ugwaruka rushasha mwe twavuga ko muri abantu mu bakuriye muri nk'abavyeyi babo. Dufate kuri Dudu, David, Apollinaire, indirimbo zanyu ubu ziracyari mu ma eglise menshi. Twakivuze gato ariko tuze kuri uko muri batatu barazihimbaza cyane n'abakristo bagafashwa kubera kumwandika. Ariko ugwaruka gubu ruko ruraririmba indirimbo zabo ni hakuzo usanga ko baraziririmba sari zazindi nyene zanyu. Bibaze ko kubera iki ugwaruka gubu dutandika kujya mu mwandika kuri mwebwe mu bakuriye mubona habuze iki ubwo ugwaruka rundi ruri nyuma yawe? Ari ikintu cyitwa motivation. Donc ikibazo ni umuntu wese mu buzima akwiye kwibaza. Natwe twicaye ngaha ifu kwibaza kubera iki dukora ibyo dukora. En fait ico ni ikibazo gikomeye gishobora gutuma umuntu ahindura perspective canke ibyo akora. Ko je niko nandika indirimbo sindayandika niteze kugira views. Jamais sinigeragera gutya ushaka ko no ubwoko bwa kumva n'ikindi. Hari ibintu byinshi biba biri ngaho, kumenya igihe ugezemo, kumenya ndi mu gihe kihe, Imana ikivugana nanje iki ni kihe kintu Imana ishaka ko nkora muri uwo mwanya. Rero indirimbo yose ivuye aho hantu seko igira impact, kuko umuntu ariko ayumviriza yumva ko indirimbo bibwina ntiyavuye tu ebana kubera
umva abantu uzabumva ngo bana agenda afite indirimbo zishika 200 ariko sinabwo amahera kuzisohora kumva yani vyiza ariko rindire igihe kizoshika ubundi nawe yakumva ariko aragwana tu cyangwa akarimbo kanje gasohoke urumva akarimbo kasohoka ugasanga we ivyo ariko kora nukurungika agaca yandika ngo kubw'icubahiro cyanyu ngo ndabasaba mushire kuri stati ama musharinge mugena subscribe umva ni vyiza nta kibi kirimo muri ivyo kuko niyo si tugezemwo ariko sinibaza ko ari iyo mission Yesu yaduhaye Yesu ntiyaduhaye mission yo kugira subscribe cyangwa gusharinga views cyangwa zigwira ariko Yesu mission yaduhaye niyo guhindura amahanga ko babigishwa biwe urumva so rero nivyo gituma ndatanguye mvuga bwa mbere umuntu kuganira ubusabane na Yesu ni ikintu gikomeye ubusabane na Yesu si kuja amasengesho y'imisi 3 urumva si Yesu kwisonzesha kwa yose ni ubuzima bwa misi yose kujya Yosuwa igihe Mose yapfa ugiye gusoma muri Kuvayo igice c'9 ugira ngo aya majambo ngo yarimbure ku murango no mwijoro umva ngo shikama ushiramanga ariko uraba ngo 6 yawe cyangwa iterambere ryawe rizoba rizima mu gihe uzo w'umuntu ariko amedita yiyumvira kuri aya majambo ijoro n'umurango ntabwo kuvuga iyo umutima wawe uriko umedita ushaka kumva icyo Imana ishaka uri umuntu arondera kumenya arondera ukumva Yesu ararenze views zitaba izina ryawe rimenyekana itamenyekana akaba ko Yesu ari we ntumbere y'ubuzima ko ari we niwe fondation reka ndakubwiye indirimbo yose izovaho hantu ishaka ubyemere ishaka ubyanke iyo ndirimbo irabomora ibihome iyo ndirimbo igusanga mu cyumba cyawe uryamye nturinda no kwirondera igusanga hariya kuko wewe niya principe y'Imana itwari ku bwami no kugororoka c'est ça le secret umuntu ari ngaho kandi ivyo navyo si ibintu sakabuto bafyona ngo birabaye si ibintu bibi uyu munsi ni urugendo urugendo rumara igihe kinini hama ivyo twebwe dutanga rero bigatuma abantu bahezagirwa n'umusesekara kuko uruzura ama wasesekara kwenda ndavuga ngo yansize amavuta ku mutwe igikombe canje kirasa abantu rero baronka ku musesekara wawe bagaca bahembuka David mu majambo make kugwaruka batoyi banyu nk'akajambo gatoyi k'impanuro wobahanura ko bari nk'akaye bavuga guhanura ariko kuri je novuga gukebura sinzi ko ico kirimo guhanura cyangwa gukebura cyangwa gutera intege ni kwibuka Yesu kwibuka Yesu bivuga ngo hari umunsi wakizwa warahaye Yesu ubuzima bwawe uramubwira ko ari we mwami n'umukiza nimba ari umwami mureka ganze nimba ari umukiza wawe mureka agenda akora operation zo gukiza hama ivyo bibaye target canke ico ushira kwa maso kurusha ibindi indirimbo zizotemba ntuzobirodera kure umva indirimbo ziratemba ari indirimbo zimwe tutarinda kwiyumvira cyane ariko ziva muri ca kibanza Yesu yamaze kuganza umva ntugwana n'ikintu na kimwe birikora rero ikindi naco ni kurorera wihanganye uba mu byizigirwa uba umuntu ari integral kandi ubu umuntu genda muri eglise locale yawe aho uri hajya nyene ukorera ba umwizigirwa bajya abantu Imana yagushize imbere basave nimba ari 2 nimba ari 3 nimba ari 10 nimba ari 50 nimba ari 1000 nimba ari 10,000 uko bangana bakorere bakunde basengere wumve ko wewe
Imana yagushize hajya ko ari opportunité ni privilège Imana yakugiriye guserva son peuple. Ya ico ni kintu mvumengo n'impamba noha umuntu wese shaka umuririmbyi umupastori cyangwa umuntu wese shaka abe umukuru ari we wese ni kwibuka ko abantu nibo mugisha wacu bajya abantu bajya naho yoba uko yoba ameze kwose ujya muntu Imana yashize hajya imbere yawe ujya rero hajya n'Imana yicaye ya good. Ego tuzi ko ndirimbo Davi maze igihe gito isohotse benshi barayiravye baravuga ati iyi ndirimbo wow amasanamu reka n'ubutumwa buri mu iyo ndirimbo n'ubutumwa tuvuga ko buremereye cyane mu mitima y'abantu n'izindi nyinshi ubutumwa buraremereye ariko iyi clip kukaranga uwo wakoresheje twarabonye abantu batamba ikirundi rona ahantu nyene mu biziho zo kuntu ibiti abantu baravuga ati wow gira no hanze bazovuga ati kumbe Davi bwa Burundi bwiwe rero no ducishirizeho gatoya aka historique gato kwijya clip amakomantere y'abantu hariya sadutuye reka n'abandi muri rusangi ya ijya clip reka mvuge kuri clip kwanza clip nayikoze mu mutima wo gushaka kwereka amahanga iwacu umva kandi akora muri ujya mudiho maze imyaka 10 ntari muhira ari uvuga amakuru y'Iwanyu umuntu akumva tuni nkuru akavuga none kuri ngaha imyaka yose ibyo tubwira ni giki kibyemeza rero kuba nuvumengo kandi sivyo gusa ari byinshi umuntu ariko ategura nitwaheze ibiko turiko dukora nibaza ko shaka kwerekana karanga kiwacu mu mahanga kandi nuvumengo aho Imana izoshoboza gushika canke aho nashitse hose nuvumengo nshaka n'ivy'iwacu bishike hariya sakaranga gusa n'amatanga dufise iwacu fo kwerekana hariya indirimbo ubwayo ni message yo gutera intege umuntu wese akorera Imana. Ntabwo ciri umwe hari indirimbo tumenyere mu eglise agiye atandukanye bakunda kuririmba hari utwagiye urashiramo twinshi tugiye dutandukanye aho rero tugomba guhagarara benshi bangira baribaza cyayo benshi baribaza nkuko twe turinga kugira tubavugire kuki David yumvire gushiramo tujya tuntu tundi tugiye dutandukanye. Mu bintu nize narize ari ibintu bita songwriting cyangwa ingene wandika indirimbo umva gukorera Imana ni refrain siko rero ari guhinyanyura cyangwa gukora ugira kandi ugaturondera tembe ijana bijya rero hari aka message nayo numva shaka gutanga donc ni kuvuga message iri hajya ni kwibutsa abantu ko Yesu uko yarari ejo n'ubu kandi niko azokwama ibihe byose ko ari igihe dukorera Imana hashika ibihe bimwe by'ubuzima tukavangirwa tukaruha tukananirwa siko ukumva ushaka kubivamo ariko message yanjye ni kukwibutsa Yesu wakuriye ijya myaka irajyashaka wari ufise na wa munezero peu importe ibibazo wagiye ucamwo ari ibibazo ducamwo bigatuca intege tukavangirwa aracari wa wundi kandi akeneye ko mubana kurya nyene kandi naniko zokwama ibihe byose ikindi kurya yakora nubu niko akora kandi niko zokwa voilà iyo message hari abantu bako bararaba bavuga ati David kubona yaduteye iteka muri Nox bavuga ati wow ni byinshi uguma tubwira kandi biryoshe biryohera amatwi biryohera mbere n'umutima niko twabivuga ariko reka tugusabe izikore mu gaho bavuga ngo guhibongoza mbona gripe y'ubujumba yarankubise nacuragerageza gato hageta tuyimba gute rero tuyimba gute sinzi indirimbo tuyimba mbwira indirimbo ushaka turirimba niyo ninzigire Yesu ni wewe nizigira kuko we wankunze ntari mbikwiye undutira byose mukunzi wanje
ndaguhimbaza Yesu Yesu umbera byose nishimira wewe Yesu Yesu gakiza kanje nkomezi zanje. David tugushimire cyane. David ufise ibiteramo twavuga yuko uri kurategura tubize ko gato hari igiteramo tuba cya Ruseze ariko hariho n'ibindi ariko nibaza yuko ari byo ubwira dusangize gatoyi hari abashobora kuba batarabimenya cyangwa batarabona amafishe yagiye atandukanye ariko David ikintu yiteguriye guha abarundi ni nk'ikihe? Hari igiteramo turiko dutegura kuri Zan Beach kizoba itariki 16 z'uku nyene kwa gatandatu cyo bita ruheshi tugitanguye saa 12 18 na yango ya 18 so ni dîner de gala aho abazoza ari imiryango ari amatable ku bw'imiryango canke umuntu umwe canke kuri couple ikindi nuko izoba ari umugoroba w'intahe n'umugoroba wo kurokonesa abantu babe bamwe Imana yakugiye ikoresha mu myaka iheze imbere myinshi uzoba ari umugoroba wo gushima Imana ari utuntu twinshi cyane kandi numva ndabishuhiye ibyo bihe byo guhura vraiment kuko tuba turi kumwe n'abandi bantu batandukanye. Alexis Dusabe yavuye mu Rwanda, hari Amagaba bajya twakonye muri clip bazoba bari kubatamba, hari Redemption Voice, hari n'umugwi w'abadamu abaririmbyi bo ngaha twashyize hamwe ko twagerageje gukora utuntu na pote ya Pauline aribyo tuzoririmbana tuvuga n'amateka akaba n'ikindi giteramo kizobera kuri Jardin Public icyo twise live experience icyo naco kizoba ari cyuguruye ku bw'abantu bose. Tuzogira ibihe vyiza cyane kuko bamwe mu bantu bavuga ko bari so special guest kuri jewe n'umugwi witwa Kanura wabana b'impumyi baba Igihanga tuzoba turi kumwe nabo baririmba bafise ingabire zitandukanye. Akaba n'undi mukozi w'Imana Gabi Kamanzi avuye mu Rwanda nawe ni azoba ari akaba niyo migwi yose navuze ubwa mbere so turi kumwe twese bizoba ari bihe vyiza cyane. Ikintu witeguriye guha abarundi muri ibyo biteramo byose bigiye bitandukanye kwanda zoragushashaye nanje ndabashuye ndazi sibo bazobona harageze. Ikintu witeguriye guha abarundi David mu myaka yeze cyangwa mu ma event agiye atandukanye wabwiye urakora ikintu kindi batakumenyereye ko tubwo yuko uzoba hano cyo ari nk'ikihe namba batari bangana batari banga. Okay, icambere tuzobaha Yesu vraiment twakiriye niwe tuzobasangiza. Ikindi naco ni bimwe mu tu experience umuntu yagiye aronka muri iyo myaka yose tuntu dushasha marageyo. Nk'iki giteramo je nabonye kuri jewe ni nk'ibiteramo vya revolution umva nibihe bishasha kandi ndavyumva ndabizi kandi turiteze ibihe vyiza cyane kandi nibaza ko na cyane ku baririmbyi bashasha canke abaririmbyi muri rusangi nibaza ko nakandi kajyo ko kwiga n'ubundi buhinga bushasha kuko twashoboye gukora ivyo bishoboye ko twabiteguriye kuva kera kuva mu kwa mbere turiko dutegurira ibintu dufise n'abaririmbyi beza cyane twashoboye gushira hamwe bava amashinga atandukanye abo muri nord abo muri sud donc twagerageje gufata dukora ikintu nibaza ko bishobora kuba ari nka twashoboye guhindura kimwe mu mikorere yo ngaha kandi nibaza ko ari vyiza ko bituma sound iba iyindi bigatuma
turanka ibintu byiza ko dufise n'undi avuza ababiri bavuye muri Kenya tuzatiko tuvuzanya nabo n'abarundi ariko baba mu gihugu cya Nairobi mu gisagara cya Nairobi muri Kenya so turi kumwe natuka twagerageje gukora ikintu cyiza kubw'urukundo na respect dufitiye abarundi bacu. David dusuye tugushimire cyane ariko akabazo kamwe ngira mpereze ko kanyuma David barazi ko asanzwe avuza ibyuma bigiye bitandukanye kandi akongera akanaririmba ari imbere y'abantu kenshi bafise gitari apari ya David umuziki no kuvuza ibyo bicurangisho ni igiki cyatanguye kuri David? Cyatangiye ni kuririmba cyatangiye ni kuririmba ibindi byaraje mu nyuma ariko ndaririmba ndavuza gitara canke amaisima nkuko ibicurangisho nkuko babivuga ariko je ni umuntu akunda kwandika gose ko ndakunda gusoma ibitabo bituma umenya kwandika cyane cyangwa umenya ibintu byinshi so ni ico kintu nkunda cyane nakantu kaba kari kure mu hatabona ariko ndabikunda ni nkuko niko numvize nimwe z'abantu urabumva indirimbo kumva umengo ari kumwe n'uwo bafasha kuyikora neza so ni ariko kuririmba nibyo byatanguye. David dusuye tugushimire cyane abantu muri rusange bakora kurikirana ikiganiro nibaza ko batekera akajambo ka nyuma akajambo ka nyuma ni mwebwe Inox TV mwadutumiye kugira aka kanya tubane namwe ahama no gushimira abakunzi bacu n'abakunzi banyu n'abarundi bose no gushima Imana kubw'igihugu cyacu cy'u Burundi ubwo Imana ibahezagire reka duhure muri ivyo bihe byiza byo guhimbaza no gutaza Imana. Duhure mu ibyo bintu mu ibyo biteramo bigiye bitandukanye ni ibintu byinshi mwumvise wowe tubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye David dusuye tugushimire senzene abantu twatubuza ati tuzosubira murakoze. Okay, merci.